bakunzi ba Mico Talent TV baramukije mwese bivaye naho muherereye. Hama nkuko mumaze imisi muri ko murumva inkuru zitandukanye mu gihugu cacu c'u Burundi, mu ntara zimwe, mu ntara ya Makamba, mu ntara y'Ikarusi, mu ntara ya Bujumbura, mu ntara ya Ngozi, mu ntara nyinshi zitandukanye. Hama uyu munsi ndabazaniye inkuru ishushe iriko iravugwa mu ntara ya Cibitoke, aho umukozi yagiye kwishuza umukoresha wiwe aho kumuha udufaranga yakoreye aca yikora kubiheko. Amushurira kuri antene ya limitere aho yamaze amasaha 5 ari hejuru mu gasongero ku metero 60. Hama bandanya nanje muri kano kanya kuri micro za Mico Talent TV. Hama irijwi muri ko murumva ni ryaje d'or. Ni mu ntara ya Cibitoke, komine na zone Rugombo, ku mutumba wa Marambo aho mu gaturuturu kuri wa 27 Nyakanga mu mwaka wa 2024 umusore yahora akora akazi ko gusya ubududu akoresheje imashini. Bazindutse babona adugagira umunara antene yishira hamwe limitere iri kuri uwo mutumba nyene. Inyuma yo gutongana n'umukoresha wiwe bivugwa ko ariwe karuhariwe mu gukoresha amangetengete nkuko tuvyiganirwa n'abari ngaho vyabereye, ngo vyose vyatanguye aho uwo musore yamara imisi atongana n'uwo mukoresha wiwe amwishuza amafaranga y'amezi yakoze ataramenyekana igitigiri. Niho uwo mukoresha yavuga ko azomuha igihano gikomeye, niko kubona uwo mwana w'umuhungu adugagira bukware kuri uwo munara aca ahagarara hejuru ku metero 60. Nkuko babandanya kubitwiganira rero, abo bene gihugu bakibibona ibibaye ngo baciye bihutira kuja kurondera uwo bikekwa ko yashuye uwo muntu, kuko bari basanzwe bamuzi ko ariwe karuhariwe mu vyo gukoresha amangetengete. Bakimushikana abo bene gihugu bamurengera ko n'amahiri baramuhondagura, ariko abajejwe umutekano baca barasa amasase atari make hejuru kugira ngo bamurekure. Bamaze kumurekura baca barara ku nzu yiwe, barabomora mbere bagenda basahuye n'ivyari biriyo. Hatungimana Adrien, umukuru w'umutumba wa Marambo aremeza ayo makuru. Ico yongerako nuko abajejwe intwaro n'umutekano harimo na buramatari w'iyo ntara banyarukiye kuhashika. Wikekwa akaba yavuye yemera ko ari we yabikoze, niko gusaba ko abantu bose bari ngaho bokwegezwa kure kugira ngo ashobore kururutsa uwo muntu. Uri uwundi ngo yahavuye anyagaza ibikoresho vyiwe, wari yimanitse aramanuka, ariko ngo yashitse hasi avuga indimi zitamenyerewe nkuko yaheraheje abitwiganira rero. Yaba uwo yikekwa gukoresha amangetengete co kimwe n'uwo yadubwijwe mu bicu bose bashikanwa ku biro vya komine Rugombo mu kurindira ishokogwa. Bakunzi ba Mico Talent TV ndabashimiye cyane gose mwako murakurikirana ino nkuru. Hama ndabibutsa neza ko irijwi ari ryaje d'or riri kuri samanganira kuri micro za Mico Talent TV. Muheza gigwe.